radio BBC Gahuzamiryango. Ivuga i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41 ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga binini no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni isaha 10 n'igice ku isaha mpuzamakungu ya GMT, isaha 12 n'igice mu Rwanda no mu Burundi. Muri kumwe na Florentine Kwizera. Ndabaramukiriye kandi ndabahaye n'ikaze mwese abakunzi ba BBC Gahuzamiryango. Izi ni zimwe mu ngingo zigize ikiganiro cacu co kuri uyu wa mbere itariki 23 z'ukwezi kwa mbere muri 2022. Ibanki nkuru y'u Burundi ivuga yuko urugero rw'iduga ry'ibiciro mu gihugu rwavuye ku bice birenga gatoyi 11% rukaja kuri birenga 26% mu kiringo c'umwaka umwe, rwatewe ahanini n'umwimbu wabaye muke mu gihugu. Dufatiye kuri iduga ry'ibiciro ry'ibifungurwa byo hagati mu gihugu, kiri mu mvo nyamukuru zatumye ibiciro muri rusange biduga. Bamenyesha yuko ari nk'ikibazo cakoze no ku karere, bikaba ahanini vyatumwe n'ikirere kitagenze neza. Abashinzwe n'umuryango wa Afrika y'ubuseruko igikorwa co gufasha kugarura umutekano muri Republika ya Demokarasi ya Congo basaba abanegura ingabo z'uwo muryango ko ataco zirahamara gukomeza kwihangana. Nigeria ihanzwe n'ikibazo c'ubukene bw'abaganga baja kurondera ubuzima hanze y'igihugu kandi gisanganywe abadakwiye. Tubafitiye n'amakuru y'inkino muri iki kiganiro gihagarikiwe na Mark Niyonkuru. Jacques Nitegeka niwe yabateguriye amakuru yo hirya no hino ku isi avugwa hano kuri BBC. Polonye iravuga ko higiye gusaba ku mugaragaro Ubudage niba bushobora kwiyemerera kohereza mu kindi gihugu ibifaru byo mu bwoko bwa Leopard yaguze kugira ngo Ukraine ibashe kubihabwa. Uruhushya rw'Ubudage rurakenewe kubera ko hari bwo bwakoze ibyo bifaru kandi bukaba ubwa mbere mu kubigurisha. Ariko avugira mu mujyi wa Poznań, ministre w'intebe wa Polonye Mateusz Morawiecki yavuze ko leta ye ifite umugambi wo kubyohereza uko byagenda kose. Tuzasaba Ubudage uruhushya, ariko ibyo si kamara kuko nitutanarubona tuzaha Ukraine ibifaru byacu byose. Ni hagati y'ihuriro rito ry'ibihugu nubwo Ubudage butari muri iryo huriro. Afrika y'Epfo n'Uburusiya biravuga ko bishaka kurushaho gukorera hamwe nyuma y'uruzinduko rwa ministre w'ububanyi n'amahanga w'Uburusiya i Pretoria. Sergei Lavrov yagiranye ibiganiro na mugenzi we wa Afrika y'Epfo na Redi Pandor. Leta ye yanze kwamagana intambara Uburusiya bwashoje kuri Ukraine, ivuga ko idashaka kugira uruhande ibogamiraho. Avuga nyuma y'uwo mubonano, Madame Pandor yavuze ko hafata bwana Lavrov nk'inshuti kandi ngo ibiganiro bagiranye byari byiza cyane. Abo ba ministri bombi bashyigikiye gahunda z'ibihugu byabo byo gukorana imyitozo ya gisirikare n'Ubushinwa mu kwezi gutaha. Bavuze ko buri gihugu cyacyo cyose gifite uburenganzira bwo gukora bene iyo myitozo. Umuryango w'ubumwe bw'Uburayi wafatiye ibihano bishya igihugu cya Iran mu nama y'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga bo mu bihugu bigize uwo muryango i Buruseli. Undi mubare w'abandi bategetsi ba Iran n'ibigo byo muri Iran urenga 37 wafatiwe ibihano byo gufatira umutungo no kudahabwa impushya zo gutembera bita visa kubera kwibasira abari mu myigaragambyo yamagana leta muri Iran. Mbere yaho Joseph Borrell ushinzwe ububanyi n'amahanga mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi yari yavuze ko bidashoboka gufata nk'umutwe w'iterabwoba umutwe w'ingabo urinda ubutegetsi muri Iran inkiko zitabanje kwifataho umwanzuro. Ubwongereza nabwo bwatangaje ibindi bihano bishya kuri Iran. Ibi birimo gufatira umutungo wungirije umukuru w'umutwe witwara nk'igisirikare wa Basij. Abawugize barimo gukoreshwa mu kuburizamo imyigaragambyo muri Iran. Ministre w'intebe w'Ubuyapani Fumio Kishida yavuze ko igihugu cye kiri hafi yo kwananirwa gukora nk'igihugu kigizwe n'abantu kubera ko abana kirimo kwibaruka bagabanutse. Yavuze ko iki kibazo kitabonewe umuti ubu ngubu cyaba kitagikemuwe. Ni inkuru ya Michael Bristow mugezweho na Victoria Wohunda.
ugereranyije mu Buyapani havutse impinja 800 umwaka ushize. Mu myaka y'igihumbi kimwe na za 70 uwo mubare warengaga miliyoni 2. Kuva icyo gihe kandi imyaka abantu babaho yakomeje kwiyongera. Ibi byose rero bisobanuye ku mubare w'abageze mu za bukuru ukomeje kwiyongera mu gihe umubare w'abakozi bo kubafasha ugenda ugabanuka. Ibi ni nako bimeze mu bindi bihugu byinshi muri iki gihe, ariko mu Buyapani ho birakabije. Bwana Kishida yasezeranyije Abayapani ko agiye kurushaho gufasha abashaka kubyara abana. Ariko leta z'Ubuyapani mu gihe cyashize zarabikoze ntihagira icyo bitanga. Abantu batari munsi ya 20 baguye mu gitero bikekwa ko cyagabwe n'inyeshyamba mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Abategetsi baho byabereye baravuga ko abarwanyi bo mutwe wa ADF bagabye igitero ku murenge wa Makugwe mu ijoro ryakeye bakica abantu bari mu kabari maze bagasahura amazu menshi n'amaduka mbere yo kuyatwika. Ibi byabereye mu karere ka Beni mu ntara ya Kivu ya ruguru. Inyeshyamba zo mu mutwe wa ADF zivuga ko zikorana n'umutwe wita leta ya Kiyisilamu zimaze kwica abantu babarirwa mu magana mu bitero n'ibisasu mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Ibisirikare bya Uganda na Congo bifatanije mu kurwanyiriza hamwe izo nyeshyamba muri ako karere kamaze imyaka 40 kavugwamo urugomo ruterwa n'imitwe yitwaje intwaro. Leta ya Burkina Faso yemeje amakuru havuga ko ishaka ko abasirikare 400 b'Ubufaransa bari mu icyo gihugu baba basubiye mu gihugu cyabo bitarenze ukwezi. Umuvugizi wa leta Jean-Emmanuel Ouedraogo yavuze ko igihugu cye gihanganye n'intagondwa zigendera ku matwarakazi y'idini ya Isilamu gishaka kwirinda ubwacyo. Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yari yasabye abategetsi ba Burkina Faso gusobanura aho bahagaze nyuma yaho bitangazamakuru bya leta bitangarije kuwa gatandatu ko leta yibanye mu masezerano ibihugu byombi byagiranye muri 2018. Florentine. Urakoze Jacques Niyitegeka kuri ayo makuru ya BBC. Nongeye kubaha ikaze. Pologne imenyesha yuko igiye gusaba ku mugaragaro uruhusha leta y'Ubudage kugira ngo irungikire Ukraine ibimodoka ari byayo by'intambara bibiri bizwi nka Leopard. Leta y'Ubudage ikabikomeza kugondozwa kugira ngo yemerere ibihugu gutanga intererano y'ibimodoka ari by'intambara ngo bije gufasha igisirikare cya Ukraine guhangana n'Uburusiya. Inkuru ya Jessica Parker mwishikizwa na Yvette Kabatesi. Iryo tangazo rya Minisitiri w'Intebe wa Pologne Mateusz Morawiecki rizongera igitutu kuri Berlin. Chancelier Olaf Scholz yakomeje kwifata ku bijyanye no guha intwaro z'ibifaru Ukraine yaba iziturutse mu Budage cyangwa se akemerera ibindi bihugu kubikora. Yagaragaje impungenge ko bishobora kongera ubukana bw'intambara. Ariko mu ijoro ryakeye Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Annalena Baerbock yavuze ko Ubudage butazitambika mu gihe ibihugu nka Pologne byashaka kohereza ibifaru muri Ukraine. Si icyemezo cye, ariko ayo magambo asa nagaragaza kutavuga rumwe hagati ya guverinoma y'ubumwe y'Ubudage. Hari kandi kurakarira bikomeye Ubudage kwa bamwe mu banywanyi bayo b'amahanga bakomeye batekereza ko bimwe muri ibyo bifaru bikozwe mu buryo bugezweho bikoreshwa cyane mu Burayi byagombye guhabwa Ukraine mu buryo bwihuse mbere yuko haba igitero bihwihwiswa ko Uburusiya bwiteguye kugaba mu mpera z'ubukonje bukabije. Tuje mu karere mu Burundi, banki nkuru y'ico gihugu imenyesha yuko ikibazo cyo kwiyongera kw'ibiciro mu gihugu kigeze ku bice birenga gatoya 26% ugereranije n'urugero kwariko mu mwaka wa 2021 aho gwari kuri 11%, ahanini ngo gutegwa n'umwimbu utagenze neza. Ibi bikaba ari ubwa mbere bishitse kuri urwo rugero muri kahise ku Burundi. Ibanki nkuru y'igihugu BRB ivuga yuko naho hari izindi mpamvu zituruka hanze nko kubona ibifungurwa vyahora biza gusahiriza ibiturutse hanze biguzwe mu mafaranga y'agaciro, navyo nyene ubwavyo vyarazimvye. Imvo nyamukuru ngo ni ijuru ritagenze neza. Ibi navyiganywe na George Ntangorane ajeje igisata cigendereza rishingiye ku biharuro mu banki nkuru y'u Burundi. Dufatiye kuri duga ry'ibiciro ry'ibifungurwa byo hagati mu gihugu kiri mu mvo nyamukuru zatumye ibiciro muri rusange biduga. Bamenyesha yuko ari nk'ikibazo cakoze no ku karere
bikaba ahanini vyatumwe n'ikirere kitagenze neza. None nka mwebwe mu banki nkuru y'igihugu iyo mubonye iduga ry'ibiciro rimaze gushika kuri uru rugero hejuru ya 26% bisigura iki mu butunzi bw'igihugu? Ubwa mbere cyo kiri mu ihangiro rya nyamukuru y'banki nkuru y'igihugu yuko ibiciro biguma ku rugero rugereranye. Tushize mu biharuro dufatiye mu karere mu masezerano ari hagati y'ibihugu by'akarere ka Afurika y'ubuseruko, urugero rw'ibiciro kugira ngo ibihugu byo muri aka karere byemezanye yuko leta ariko rwagenda ku muvuduko muremure. Amasezerano ashira ifaranga rero bavuga yuko ibiciro bitorenze 8%. Kenshi iyo umwimbu utagenze neza umuntu ahora hafatwa ingingo zituma umwimbu wo hagati mu gihugu uza gusahirizwa no mwimbu uva mu makungu cyane cyane mu karere. Ariko ibyabaye byafashe ku bihugu bitari bike cyatuma n'ibihugu bimwe byo mu karere byari bisanzwe cyarabigize umwimbu usa n'uwofashije gusahiriza abandi bacafata ingingo zo kwicungera kuburyo yuko umwimbu wabo utasohoka vyoroshe. Ikindi naco nuko usanga n'uwo mwimbu wo mu karere uriko urasabwa n'ibindi bihugu bitandukanye bitahora biza gusumira mu bihugu Burundi bwahora bufise nk'amasumiro. Iyo habaye ikibazo nka bene ico haraheza hagafatwa izihe ngingo? Cyane cyane mu ruhande rwa banki nkuru y'igihugu agerageza gufata ingingo cyane n'itunganywa ry'umugambi w'amafaranga ku buryo yuko habaho icumberwa gisohoka igurira n'uruza rw'amafaranga bijyanye n'urugero rw'ibidandazwa biri mu gihugu. Izindi ngingo zo gufata hateza kuba gushiraho ingingo mu kiringo gito hashobore kuboneka ibidandazwa biza gusahiriza ibidandazwa byabonetse hagati mu gihugu, umwimbu muke wabonetse hagati mu gihugu. Nimba ari ibintu vyategezwa kuguma kuri 8% ubu bikaba biri kuri 26% hari ico muriko muragerageza gukora mufatanije na leta kugira ngo murabe ko iriduga ry'ibiciro ryocurera? Ego cyane ku ruhande rwa banki nkuru y'igihugu habandanye haba ivyigwa kugira ngo ducumbere neza gukurikirane neza umwimbo witezwe muri uyu mwaka uza, hanyuma hafatwe n'ingingo ku bijyanye n'umugambi w'amafaranga bihuriranye n'umwimbo uzoba wabonetse mu gihugu. Muri leta naho ubwikoro bukorwa n'ubwo maze gukorwa n'ububandanya bukorwa ni bwinshi cyane, mugabo ibibazo nyamukuru bikunda kuhaba ibijyanye n'ikirere. Si ukuvuga ngo turaba ijuru gusa, turakorana n'abaraba iby'ibirere, twongera tukaraba no mu makungu no mu karere ko baba biteze ko ibiciro bizifata mu kiringo ca hagufi nko mu mezi 6 mu mwaka, imyaka 2-3. Mwatubwiye yuko leta yagerageje kugurura amasoko kugira ngo n'ibifungurwa bivuye hanze bishobore gushika mu gihugu. Tukaba twumva mu gihugu havugwa ikibazo c'amafaranga y'agaciro. Ibi byo ntibishobora kuba biri mu mpamvu. Ikibazo c'amafaranga y'agaciro muri kino kiringo tugezemwo siho cari cotera ikibazo cyane kurusha mu biringo twari duciyemo, ahubwo uyu mwaka tugereranije ku bintu dusuma dukuye hanze ahanini tudakora, hanovuga cyane cyane nk'ibintu bijanye no kwinjiza ibitoro, ko nuko ivyo bidandazwa dukura hanze navyo vyagize ikibazo bikaduga cyane. George Ntangorane wo mu banki nkuru y'igihugu mu Burundi. Mu Rwanda sentare nkuru yahanishije Edouard Bamporiki yahoze ari umunyamabanga wa leta ashinzwe umuco igihano c'umunyororo w'imyaka 5 n'ihazabu y'amafaranga miliyoni 30 z'amanyarwanda inyuma yo kumuhamya ivyaha bifitanye nako isano na ruswa mu gukoresha ububasha ahabwa n'itegeko mu nyungu ziwe bwite. Sentare yavuze yuko yamugabanirije ibihano ngo kuko yemeye ivyaha kandi akabisabira n'imbabazi. Ni nkuru mushikirizwa na Yves Bucana ari Kigali. Bamporiki ntiyari mu rukiko ubwo umwanzuro watangwaga. Icyumba cy'urukiko cyari cyuzuyemo abanyamakuru cyane cyane abo ku mbuga nkoranyambaga za YouTube. Mu gutanga umwanzuro warwo, urukiko rukuru rwavuze ko kuba urukiko rwo ku rwego rwa mbere rwarahinduye inyito y'icyaha kikaba kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya atari byo, ko ahubwo ibimenyetso bigize icyaha rusanga icyaha cyakwitwa gukoresha ububasha ahabwa n'itegeko mu nyungu ze bwite. Bamporiki yarezwe kwaka umucuruzi Gatera Norbert miliyoni 5 ngo azamufashe kumufunguriza uruganda rwe rwari rwafunzwe n'umujyi wa Kigali. Yarezwe kandi kwakira miliyoni 10 zivuye kuri uwo mucuruzi ngo kuko yamufashije kumufunguriza umugore wari ufungiye icyaha cya ruswa.
umucamanza yavuze ko kuba Bamporiki yiyemerera ko yaterefonnye abayobozi mu nzego zinyuranye harimo iz'ubucamanza kugera ku rwego rw'umushinjacyaha mukuru atari uko yari umuturage usanzwe, ahubwo ko yakoresheje umwanya yari afite w'umunyamabanga wa leta kugira ngo ibyo asaba bishobore kumvikana. Umucamanza yavuze ko kandi mu bujurire bwe Bamporiki yavugaga ko ingano y'ihazabu yari yaciwe ya miliyoni 60 n'urukiko rwa mbere ihabanye n'ibiteganywa n'amategeko y'ibyaha yahamijwe, mu gihe n'ubushinjacyaha nabwo mu bujurire bwemeraga ko ihazabu yagombaga kungana byibuze na miliyoni 30. Urukiko rukuru rwabihaye ishingiro. Naho ku kigendanye no gusubikirwa ibihano nk'uko yajuriye abyifuza, umucamanza yavuze ko nk'uko urukiko rubanza rwabivuze, Bamporiki asubikiwe ibihano nta somo ryaba ritanzwe haba ku rubyiruko yari ashinzwe, kandi ko yagombaga kubera abandi baturage inyangamugayo. Rutangaza ko ahamwe n'ibyaha byo gukoresha ububasha afite mu nyungu ze bwite, rumuhanisha igifungo cy'imyaka 5 n'ihazabu y'amafaranga miliyoni 30. Umucamanza avuga ko ibihano byagabanyijwe kuko atagoye inzego z'ubutabera mu kwemera ibyaha, kubisabira imbabazi no kuba ari ku nshuro ya mbere ahamwe n'ibyo byaha. Umwunganizi we Maître Evode Kayitana yabwiye BBC ko ubujurire mu rundi rukiko ku mukiriya we budashoboka keretse habayeho kugaragaza akarengane, ariko ko nta cyemezo nk'icyo barafata. Yves Bucyana, BBC Gahuzamiryango i Kigali. Gahuzamiryango tugeze ku isaha 1:14 mu karere k'ibiyaga binini. BBC Gahuzamiryango Igoma ni kuri FM 93 n'ibice 8. Umuryango w'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko East African Community uriko usaba kwihangana inyuma y'imyerekano yiyamirije ingabo z'aka karere mu kibonwa n'abakora iyo myerekano nk'ubushake buke bw'izo ngabo mu kugwanya no gutuza inyeshamba za M23 mu duce zafashe muri Republika ya Demokarasi ya Congo. Mundi yarayirangiye hari abantu bakomerekeye mu myerekano yabereye Goma igihe igipolisi cagerageza kubatatanya. Mu nama yiga ku butunzi bw'isi heruka kubera Davos mu Busuwisi, Perezida Felix Tshisekedi nawe yavuze yuko ngo inyeshamba za M23 zitarava mu buryo bwuzuye mu duce zemeye kuvamwo nk'uko vyemejwe mu masezerano y'amahoro yagizwemwo uruhara n'umuryango w'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko. Umunyamakuru wa BBC Ferdinand Omonde akorera i Nairobi yavuganye n'umunyamabanga rusange wa East African Community Dr. Peter Matuki, atangura amubaza ico uyu muryango uvuga kuri iyo myiyerekano yari yabaye. Bimwe mu bibazo uvuga bigaragara mu buseruko bwa Kongo ni ibintu bisanzwe, ariko icyo tuvuga nuko dushimangira ku guhamagarira imigwi yose hamwe ngo ikurikize umugambi wumvikanywe ko bave mu bibanza bigaruriye. Uravuga ko M23 barimo kuva mu birindiro byabo, ariko Perezida Tshisekedi yabwiye Davos ko barimo kujijisha bigasa nkaho barimo kuhava. Birasa kandi nkaho impande zirebana kino kibazo zitarimo gukurikirana neza uko ibintu byifashe ku rugamba. Icyo novuga nuko atakutumvikana guhari. Ikintu ca mbere wo kwibaza no kumenya niba hari ugushaka kwa politike hamwe no kwitangira igikorwa ku ruhande rw'abarongozi ba politike, kandi aho ndashobora kwishura nti ego. Abarongozi bose mu buseruko bwa Afrika bariko barakorera hamwe kugira hatsimbatazwe amahoro n'umutekano mu buseruko bwa RDC. Ndashobora kukubwira ko umuryango ufise ugushaka kwa politike ko gushigikira izi ntambwe, kandi byose bizokugwa hisunzwe umugambi wumvikanyweko. Ivyo nivyo byasezeranywe. Hari impungenge ufite kubijyanye n'uko ukutishimira umugambi w'umuryango wa Afrika y'uburasirazuba gukomeje kwiyongera mu baturage mu burasirazuba bwa Kongo? Kuba imigwi yemera ikaza ikicara hamwe ikemera kubonana n'umuhuza, icyo ni ikimenyetso ciza. Twari kuba dufise ikibazo iyo atamibonano yobiri kiraba, ariko ubu haramaze kuba inama nkuru 3 kandi imigwi yose yari ihari yose yarahuye, kandi tuzokora n'izindi nama.
kuba haba amanama bakemera bagahurira ku meza amwe ni ikimenyetso cyiza cyerekana yuko bose bashaka amahoro n'umutekano mu buseruko bwa RDC. Niba buri ruhande ruri mu gukurikiza ibyo rwiyemeje gukora, ninde uri mu gerageza kubangamira iyo gahunda? Oya, twese turafise ugushaka. Ikivyerekana nuko imigwi yose yitaba. Kwemera kwitaba amanama igihe cyose bahamagawe ni ikimenyetso cyiza cyane, kandi ndibaza yuko ari cyo gihambaye. Twarabonye yuko imigwi yose yabonanye n'umuhuza ngahe Nairobi, hazoba n'izindi nama. Icyo ni ikintu cyiza. Ahubwo duhamagariye ababifisemo uruhara bose, namwebwe murimwo, ngo mushigikire uyu mugambi, kuko ikintu nyamukuru nuko dukeneye amahoro n'umutekano mu buseruko bwa RDC. Ferdinand Omondi rero yavugana na Dr. Matuki Peter wo muri East African Community. Reka unaho twerekeze mu burengero bwa Afrika. Igihugu ca Nigeria gifise ubukene bw'abaganga, kandi urwego rwabo rumaze gutera kamo kuri ico kibazo kubera nabo bari kurushi ngo bakomeje kuja kurondera akazi mu mahanga. Umunyamakuru wa BBC Barhatu Ibrahim yagendeye bimwe mu bitaro vya leta biri mu buraru uko bushira uburengero bimaze gukorwa ko nuko kwimuka kw'abaganga. Inkuru yiwe mwishikirizwa na Jacques Nitegeka. Aha ni ku bitaro bya leta bya kaminuza ya Ahmadu Bello byita ku barwayi batari munsi y'ibihumbi 200 ku munsi. Bamwe muri bo bibasaba kugenda urugendo rurerure kugira ngo bahagere. Kumuka Kaduna, apana ino Izariya. Rero rimwe na rimwe iyo ntashye ngomba kugenda nijoro cyangwa mu masaha akuze, kandi marabiza umuhanda. Ikibazo cy'umutekano dufite mu gihugu, ibi nibyo bitaro dufite Kaduna, kandi bamwe muri twe nta bushobozi bafite bwo kwivuriza mu bitaro by'abikorera. Birumvikana ko nta yandi mahitamo nuko nyine tubayeho. Abantu baratonda bakarindirira ngaha gushika isaha 10 canke 11 z'umugoroba. Jewe ndwaye kanseri ya prostate, nifuza ko noza hanyuma mu isaha imwe nkaba ntashe kugira nje muhira kuruhuka, ariko ntibishoboka. Hari abantu benshi kuko hari abaganga badakwiye. Uraza ukahahurira n'abarwayi barenga 100 ku baganga 3 gusa bategerezwa kwitaho abo bantu bose. Ibyo bumva ari byo koko? Aho abarwayi bategerereza haruzuye, bamaze amasaha menshi bategereje kubonana n'umuganga w'inzobere. Abaganga baha bavuga ko barengewe n'akazi. Professor Obiako ni inzobere mu ndwara zifata ubwonko, abifatanya no kuba umwarimu n'umukuru w'ishami rigisha ibijyanye n'imiti. Dufite abarwayi boba bashika 40 mu cumba. Nari maze gusuzuma nka 10 aho baca bampamagara ko hari urembye. Nategereza kuraba umugwayi muri ibi bitaro, kandi ibi ni kubera turi abaganga 2 gusa b'imitsi muri ibi bitaro. Abaganga bo ngaha botegereje kudufasha ntibaraza, bose bariko barahunga. None se ni iki gituma aba baganga bava mu gihugu cyabo? Ishyirahamwe ry'abaganga muri Nigeria ribyegeka ku mushahara udahagije, inzira ndende mu bijyanye no gutanga akazi no gusimbura abakozi b'ubuzima bagiye, cyane cyane abaganga bakirangiza amasomo baba barimo kwimenyereza. Muganga Karimatu yahisemo kujya gukora mu Bwongereza. Yego, iki ni ikibazo gikunze kubaho. Urabizi, twese dutsinda ibizamini hanyuma tugatangira gutegereza aho bazatujyana kwimenyereza, akenshi ugasanga ntibinakunze. Cyakora usanga imyanya ari mike. Ntekereza ko icyo ari ikindi kibazo, ntibashyiraho urubuga rugari rwo kwimenyereza umurimo. Ikindi uretse ibyo, hari umushahara duhembwa duke cyane. Reba nk'umuganga birangora kugira ngo mbashe gukodesha n'inzu nto hano Lagos. Sinshobora kwishurira abana banjye amashuri. Imibare itangazwa n'urwego rugenzura umwuga w'ubuganga muri Nigeria, the Medical and Dental Council of Nigeria, yerekana ko hari gusa abaganga b'inzobere 425 bakora mu karere kose k'amajyaruguru y'uburengerazuba. Aka gace gatuwe n'abaturage miliyoni 50, hafi 1/4 cy'abaturage bose ba Nigeria. Ibitaro bya kaminuza ya Ahmadu Bello biri muri kano gace. Ku baganga 54,000 bafite uruhushya rwo gukora basigaye muri Nigeria, 18,000 gusa nibo bazobereye mu kuvura indwara nk'izifata mu bwonko.
mu kwezi kwa karindwi urwego rugenzura abaganga mu Bwongereza rwasanze abaganga 200 b'abanyanigeriya barahawe uruhushya rwo kuvura mu Bwongereza, kandi n'ishyirahamwe ry'abaganga muri Nigeria riherutse gutanga impuruza ko abaganga batari munsi y'ibihumbi 4 b'abanyamuryango baryo bashobora kuba barimo kwitegura kuva mu gihugu ngo bajye gukora mu mahanga. Mu kiganiro nacyo kuri wa kabiri twabateguriye umbwengo ukibeni, ariko se wabaye uretse ibyo urimo ukaza nkaguha amakuru ashyushye. ngo amakuru ashyushye Beni? Ninde uyakubwiye se? Ni Nonsiyata cyane Devota? Nonsiyata cyangwa Devota? Mbwira vuba yewe niba ararebana no kujya kumbaga fistile mite nitegura vuba nona. Oya sha ntabwo ararebana no kujya kubaga fistile. Ubwo sandi makuru ashyushye ndeba nayahe koko. Ni 12:45 kuri BBC. Ikaze kwa Jean-Claude Mwambutsa mu kiganiro c'inkino. Imikino kuri BBC Gahuzamiryango. Mwiriwe neza nshuti mudukurikiye, kaze muri iki kiganiro cyacu duhereye mu irushanwa ryo gusiganwa ku magare. Umunyarwanda wegukanye la Tropical Amisa Bongo riheruka Moise Mugisha ari mu itsinda rihagarariye Rwanda mu ry'umwaka, akaba yitezweho kongera kwitwara neza nyuma y'imyaka 2 irushanwa ritaba. Amisa Bongo yongeye gutangira kuri uyu wa mbere. Irushanwa ry'umwaka ribaye ku nshuro 16, rikazaba rigizwe n'uduce 7 twose hamwe tureshya na kilometero 903. Agace ka mbere katangiye uyu munsi kahagurutse ahitwa Bitamu kerekeza OM ku burebure bwa kilometero 121 n'igice. Ibihugu 10 nibyo byitabiriye irushanwa. Mu mupira w'amaguru noneho ikipe ya APRFC yarayifashe umwanya wa kabiri w'agateganyo n'amanota 31 nyuma yo gutsinda Mukura Victory Sport igitego kimwe ku busa. Mukura igomba guhura na Rayon Sport mu mpera z'icyumweru, yo iri ku mwanya wa karindwi n'amanota 23. AS Kigali iyoboye urutonde rw'agateganyo n'amanota 33. Mu yindi mikino yabaye, Kiyovu Sport ya gatatu ku rutonde yanganyije na Kasogi ubusa ku busa. Sunrise inganya na Bugesera igitego kimwe ku kindi, mu gihe Tenseri yatsinze Rutsiro igitego kimwe ku busa. Mu Burundi naho igice cya kabiri cya shampiyona cyaratangiye, imikino ikaba igeze ku munsi wa 16. Bumamuru yatsinze Musongati ibitego 2-1, Vitaro itsinda Olympic Star ibitego 3-1, naho Rukinzo inganya na Young Boys ibitego 3-3. Nyuma y'umunsi wa 16, Bumamuru niyo iyoboye urutonde n'amanota 35, iranganya na Vitaro umubare w'amanota, ariko zigatandukanywa n'ibitego zatsinze, kuko imwe izigamye ibitego 19 indi ikazigama 11. Amakipe atatu ahagaze nabi cyane ni Top Junior ya 14 ifite amanota 13 nyuma y'umunsi wa 16, ikurikiwe na Dynamique ya 15 ifite amanota 11, naho ku mwanya wa nyuma hakaza Atletico Olympique ifite amanota 10 gusa. Ku mugabane wa Afrika kandi, ariko turacyari mu mupira w'amaguru, igihugu cya Algeria cyabaye cya mbere cyageze muri kimwe cya kane kirangiza mu mikino y'igikombe cya CHAN cyakiriye. Algeria yashoboye gutsinda imikino 3 yayo, ibona amanota 9. Mu itsinda irimo rya mbere kandi yakomeje iri kumwe na Mozambique ifite amanota 4. Indi kipe imaze kubona itike ni Senegal mu itsinda rya kabiri, yashoboye gutsinda imikino 2 igatakaza umwe. Muri iri tsinda Cote d'Ivoire nayo yabonye itike, mu gihe Uganda na Repubulika ya Demokarasi ya Congo zasezerewe. Mu yandi matsinda, Sudani irakina na Madagascar mu itsinda rya gatatu, Nigeria izahure ejo na Cameroon mu itsinda rya kane, naho mu rya gatanu Mali izakine na Mauritania. Ku mugabane w'Uburayi, ikipe ya Arsenal yongeye gushimangira ko ishaka igikombe cya shampiyona y'Ubwongereza nyuma yo gutsinda Manchester United ibitego 3-2. Eddie Nketiah yatsinzemo 2 birimo icyo yabonye ku munota wa nyuma. Amakuru yacu natwe yasoreje mu gijoro ryiza. General Jean-Claude Mwambutsa. Arakoze Jean-Claude Mwambutsa, ni washoje ikiganiro cacu cyo kuri uyu mugoroba.
cari gihagarikiwe na Mark Niyonkuru wadufashije mu buhinga bw'ivyuma ni Masudi Ibrahim Hill nanje nakibashikirije nk'abandi Florentine Kwizera turabashimiye mwese abahisemwo BBC Gahuzamiryango tubararikira gukurikira aya makuru yacu kubatashoboye kuyumva yose muciye kuri podcast kuko mushobora kuyahasanga mukomeze kugira ibihe byiza.